kuri w'Imana igenekerezo rya 27 mu Kakaro umwaka wa 2025 i Bujumbura urunani rw'amashengero y'abaprotestante mu Burundi rwatunganije amasengesho adasanzwe. Urongoye urwo runani Musenyeri Nzishura Simeon aravuga intumbero y'ayo masengesho. Jewe nitwa Nzishura Simeon, ni archevêque w'ishengero yari mu charismatique mu Burundi, ariko kandi nkaba ntwara n'urunani rw'amashengero rukristo mu Burundi, Union des Églises Chrétiennes au Burundi. Harimo amashirahamwe atandukanye 17 n'amaministeri 3. Rero aba mwabonye hano uyu munsi bavuye mu mashengero atandukanye, kandi icabazanye sikindi no gusengera igihugu, imiryango n'ishengero. Ikindi dukora no kubigisha ubumwe bw'ishengero n'ubumwe bw'abarundi kugira ngo bamenye bobana mu mahoro. Guhereje ku wa mbere tuzobandanya ibikorwa byo kwigisha uburimyi, kuko umupastori niyo tungwa n'amashikamwa ngo bishoboke, akwiye kurima kugira ngo atunge umuryango, aronke n'ikigira 10 atanga mu ishengero kugira ngo ishengero arongo rikure. Ikindi tuzobigisha ivyerekeye theology, uburyo bwo kwijambo ry'Imana. Hari abapastori benshi baguma bigisha kuri Yohana 3:16. Bibiliya bakayibika mu nzu, bakayihanagura ku wa gatandatu bagiye mu rusengero. Rero tubigisha uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo baronke ico babwira abanyagihugu baje gusenga kwa Mungu. Mu nyigisho zatanzwe hishimikijwe ibisomwa bitandukanye, bavuga bati uwizera Kristo ahura n'imibabaro myinshi ngo kuko ari mw'isi y'ivyaha, ngo uwigira nawe ko yemera Kristo atamusaruro afise ngo numubeshi, ngo mw'isi abakristo bari mu rugendo, ngo nayo guhozwa kw'abizera gufiswe n'Imana isumba vyose, ngo ntibagire ubwoba. Abakozi b'Imana bose basaba abakristo gukunda igihugu cabo c'u Burundi, bagisengere basengere n'indongozi ngo hamwe n'ugwaruka, ngo kuko igihugu kimeze neza n'ishengero rimera neza, ngo nkuko ishengero rimera neza igihugu kimeze neza, uhaye imiterambere rigakurikira.